Iminota mfise ngo dufate umwanya wo kuganira mu gikorane nk'iki abantu nka mwebwe abanyeshure abanyabwenge abakozi b'Imana batandukanye biragoye kwigisha kuko mumenyera abigisha batandukanye muva amashenga atandukanye kandi nibaze yuko ata byinshi ndabasumvya nibakwe gusa ko nagira ibiteka ryo gushobora guhagarara imbere yanyu shimira abarongozi rero banyize kugira ngo ushobore kuza tuganire naho nzi ko hari ibindi byinshi biza kubandanya n'abandi babandanya bavugana natwe. Nagomba mu nkundire mvuge mu majambo make ngereza kuvuga mu buryo bworoheje. Ikindi kiryoshe nuko bampaye teme yanje, iteme bavuze mwebwe ishobora kuba ari teme y'umwaka sinzi ngaha muri group, ariko je ni teme y'ubuzima bwanje bwa misi yose mu bintu sanzwe nkora. Rero naryohewe cyane kugira ngo nshobore gusangira namwe amajambo ahagaze muri Yesaya 60 guhera ku murongo wa mbere. Abangu haguruka ukayangane uko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'uhoraho bukaba bukurasiye, ukora umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanyi uzotwikira amahanga, ariko uhoraho azokurasira kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako, amahanga azoza ku muco wawe n'abami bazoza ku gukayangana kwawe. Amen. Yawe mwumvise ijambo ry'Imana mwavuga amen. Na Jesi ndafungura ntimave mwigirisha muvuge muti amen. Bene data aya majambo yanditswe na Yesaya yariko arandika yandikira abantu yo kwandikira ntibara abarundi, ntibara abanyarwanda, ntibara Kongomani, ntibara muri East African Community. Ntiyari kwandikira abantu bose bariho ku isi. Hari igihe dufata Bibiliya twugurura twasoma twubumenga ivyanditswe vyandikiwe abantu bose, ariko ndebutse ku isezerano rya kera mbere no gushika mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu vyumviro vyiwe yaracibaza ko Yesu yaje kubw'abayuda bonyene. Donc Yesaya ariko arandika yandikiye aba les juifs, yariko arandikira abayuda, yariko arandikira ubwoko bwo tubona kuvayo canke muri Exode bavuze ngo n'ubwoko bwatoranijwe inyegu yiharije y'Imana. Bara abantu bari kwisi ariyo kubw'isezerano ridasanzwe Imana yaragiraniye na sekuruza wabo Aburahamu hamwe na Isaka na Yakobo. Abo bantu bagiranira isezerano ridasanzwe n'Imana. Ibintu Yesaya vyanditse imyaka irenga 700 imbere ko Yesu Kristo avuka. Rero yariko yandikira ubwoko bwa Israeli bwari bufise isezerano kubwo kubazo abantu badasanzwe. Mwibuka Imana yasezeraniye Aburahamu yuko izomuha muri we hazova uruvyaro rudasanzwe kandi yuko amahanga azohabwa umugisha ku bwawe. Abo bantu nabakomotse kuri Aburahamu, kuri Isaka, kuri Yakobo, imiryango 12 nibo uyu munsi mwisi bita abajuif cyangwa abayuda cyangwa abanyisraeli, abanyisraeli. Nukuvuga ngo nabantu Imana yagiraniye nabisezerano bituma kuva muri ico gihe cyo muri kahise imyaka ibihumbi vyinshi gushika uyu munsi abo bantu n'abatizera Imana muri bo benshi nibizera na Yesu Kristo naho ari bo yavukiyemo, ariko bagumye ari abantu badasanzwe. Uyu munsi ivyo bakora mu buzima bwa misi yose n'abantu rurangiranwa. Fapas ugiye kenshi ugafata ascenseur ukaraba handitse ku izina ry'umuntu yakoze iyo ascenseur cyangwa societe y'umuntu yakoze iyo ascenseur nyinshi ukunda gusanga ari ahantu herezwa na ER. Donc aya mazina menshi n'amazina y'abajuif. Abantu bagize abushakashatsi darumvise umufaransa yapfuye w'umu scientifique yakoze ibintu bidasanzwe ku isi. Barakubwira yuko naho yari mu Faransa ariko nuko yari mu Yuda. Barakubwira uyu munsi mwese ngaha presque muri connecte kuri Facebook, naho Facebook suko ariyo igitangaza mu ma réseaux sociaux, ariko hariho umuhungu yayiguza arayifata ariko bamba yayikoza arayidevelopa uyu munsi yitwa Mariko. Uyo nawe bakubwira bati maraso yiwe haratambira mu maraso y'abayuda. Iyo ugiye mu bisagara bikomeye, ndibuka ndiko ndava Amsterdam ngenda Bruxelles uca hano muri ville yitwa Anvers, bakubwira bati iki ni gisagara c'amadiyama n'ama-or. Ikintu cambere utangura kubona n'abajuif binjira bambaye twa dukofere na bwa bwanwa burebure, babwira bati aba n'abajuif niyo maîtrise ibintu byo vy'amadiyama, niyo maîtrise ibintu vy'inzahabu.
mu bisagara byose bikomakomeye ugiye Manhattan usanga le premier magasin ya mbere idandaza ama appareil électronique mu buryo bw'igitangazwa yitwa B&H ni y'abajuifu. Usanga ari abantu bari ku rugezo rudasanzwe, ntibivana nuko bize byinshi, ntibivana nuko barako bafise ibindi byinshi, bivana ko Imana mu ijuru n'isi yasezeraniye sekuruza wabo Aburahamu yuko izobagira ubwoko budasanzwe. Rero iyo Mana niyo yavuze bihinduka gutyo. Uvyemera utavyemera nagahugu gato bagagwanywa n'isi nzima n'ibihugu bigakikuje, ariko barananiwe. Niyo ugerageza uburyo bwose kubera iki? Kuko Imana ari ikintu yavuze. Rero uyu murongo wa 60 mu gice cya 60 cya Yesaya gora ku murongo wa mbere nanje kubadekuraja ntiwandikiwe abarundi n'abarundi kazi, naho Mose muri Bibiliya wandikiwe abayuda. Rero sabantu bose aba bari bavuye ahantu bari baratwawe bagenda nk'inyagano, baba abantu barahusha umugisha w'Imana ari abasezerani, batangura kumererwa nabi, bafatwa nabi. Hanyuma umuvugishwa w'Imana araza arabwira ati nimwihane. Igice cya 59 ngo ukuboko kw'Imana ariko bari kugufi ukunanigiye gukiza, ngo n'ugutwi kw'Imana ntigupfuye ngo ukunanigiye kumva, ngo ariko ibigabitanyo byanyu n'ivyaha byanyu iyo byababujije kubona mu nyonga hayi. Aravuga ati naho mufise isezerano ridasanzwe mwahawe ku bwa sokuru wanyu Aburahamu, naho mwateza kubihanga rikomeye isi itinya, muriko muraneshwa kubera ko mwavuye mu kibanza maze muba abantu bari kure. Aha rero bari bagarutse bihanye. Arabwira ati rero ko mugarutse mu kibanza musuye kwiho position nk'abana b'Imana, nk'abanyisirayeli vy'ukuri, umuco w'Uhoraho ugiye kwamurikira, ngo mugiye gukayangana. Uremwe amaze kuba desi kubera ko mwavuga muti none ugira utubwira iryo jambo kandi ritaturaba. Ijambo ntiriraba abantu bose ngo tuvuge. Niyo découragement nagomba kubabwira ubwa mbere. Iri si jambo abantu benshi barasoma Bibiliya gashata ngo ariwe amen. Kuvuga uti est-ce que réellement iryo kete riko rasoma ryari ryandikiwe wewe cyangwa ryari ryandikiwe undi muntu? Wewe barakwandikira usoma toyikete aravuze ngo umaze iminsi rondera kazi ngo waronsa kazi. Mugabo witwa Gabriel ariko iryo rya kete bajyandikiye Kapitolina. Uri Gabriel ucuvuga ngo wow ndaronsa kazi. No. Naho wasomye ibiryoshe ntibiraba wewe. Naho wasomye ibiryoshe biraba urya wundi kubwira indi zina ririko. Rero igituma aba bantu bavuze ngo dufate uyu gice cya 60 cyo muri Yesaya kugira ngo tukiganire ko kandi turi mu isezerano rishasha, tutaraba Yuda, tutarabakomoka muri Israel, tutagizikira abantu bivuga ngo n'abayuda Imana ishimwe, ariko cette fois ndiko ndavuga tutaraba Yuda ku bw'amaraso, tutaraba Juif ku bw'amaraso. None iri jambo tugira tuvuge ryapika kuri twebwe gute? Canke ryapika kuri bande bari ngaha? Reka tuje mu Bigalatiya igice cya 3 umurongo wa 13 gushaka kuri 14. Galate 3:13. Mpemu yareko rankatisha ibisivyo nateguye. Galate 3:13. Ndabona abanyeshuri rurangiranwa bagura serivisi z'ibihumbi 5 mugabo badafise Bibiliya. Imana ibahezagire, itari mu telefone, itari murafise ama telefone, smartphone. Ukaba udafise Bibiliya mu telefone. Naho twohurura umuntu uvuze ufise ama diploma angana gute, ndakubona ko uri umuntu muto y'icana. Uri umuntu muto gose, mutunge Bibiliya. Shaka kuvuga ngo ndayisize muhira ko katari dimanche mu telefone. Genda urondere YouVersion, wandike YouVersion hanyuma utelecharge. Irimwo vyose indimi zitandukanye. Okay, hariho n'ikirundi bamaze kuduha ngaha. Abashobe kwashika bavuze ngo Kristo. Muramuzi Kristo? Kristo muramuzi? Haleluya. Ni bande bazi Kristo ngaha? Haleluya. Ni bande bari muri Kristo na bari muri bo? Ntupfe kuduza gusa ko ari mu Kristo. Umviriza rero. Aha rero turashaka kuvugana rero bavuga ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe. Yacitse ikivume ku bwacu. Kuko handitswe ngo azobavuma umuntu wese amanitswe ku giti. Sasa ne vous intéresse pas? Mugabo byarabaye. Waravuye munsi ikintu citwa umuvumo. Umuvumo ni ikintu citwa malédiction mu Gifaransa. Okay? Kubera iki yabikoze? Reka manza makanya mafise Bibiliya banze baryohega umurongo wa 14. Mwahasomye muri 14. Kubera iki Yesu yahinditse ikivume ku bwacu, kugira ngo umugisha wande
wa Aburahamu ushike ku barundi b'abanyamahanga bawuhesheshejwe nande na Yesu Kristo kugira ngo ukwizera kuturonkeshe nde mwemu twasezeraniwe. Vyumvisa bindani gusa bo hanze ntavyo barumva. Haleluya. Amajambo yo muri Yesaya 61 saya abantu bose n'ayabantu umugisha wa Aburahamu washikiriye kubera ko ari ikintu cyabaye hagati yabo n'Imana. Abo ni bande? Ngo nabari muri Kristo nawe akaba ari muri bo. Mu yandi majambo bagirana isezerano n'Imana. Bagirana isezerano n'Imana gucira prolonja. Wa mugisha n'amasezerano yari yahaye Aburahamu. Umwe wahora ugarukira kuba afise amaraso gusa yo muri Israeli. Ngucushika no ku banyamahanga, no kuvuga abari ando y'uwo muryango bawuhesheshejwe no kuba baragirana isezerano na Kristo. Bakamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Maze rya sezerano gashika ku buzima bwabo. Rero abo nibo Yesaya candikira kabwira ngo haleluya, nimuhaguruke mukayangane kuko umuco w'uhoraho ushitse. Si uw'abantu bose baje gusenga ngaha, ni kubw'abantu gusa bafise kamere gashasha. Ngo kuko ukwizera Kristo kwaturonkesheje yindi application abandi batashobora guteresharja yitwa mpwemu yera. Haleluya. Hari ama application abantu badafise mu telefone naho bo kwifuza gukora ivyo application ikora batayifise ntibikunda. Haleluya. Ni bande bateresharje mpwemu yera muri bo bazi ko bamwaboneka bakiriye, bazi ko bakiriye mpwemu yera igihe bakira Kristo mu kiza ubugingo bwabo. Sasa ingorane namangira ariko ndaganira n'abantu, hari abantu bangu barakiye mpwemu yera. Hamara ikintu cyambere batuzi kugira n'ingiki muri generation pasteur hari acha turaba nama aturaba abahungu bo muri kino gihe barakota seketara horanda seketara sende. Ça c'est bien. Mpwemu yera ntiyaje kutuvugisha indimi gusa. Bon, ok, reka ndabiexplique basi. Donc, muri fatawe kuri housing ufise carte mère uri telefone, hama wa télécharger ikintu cyiza mpwemu yera muri wewe. Ikintu cyambere mpwemu yera azodufasha. Ni bande bizera, ndiko ndabaza ibibazo byinshi mava mu bajene kuza muraduza amaboko. Abizera yuko Yesu azogaruka gutwara ishengero ni bande. Okay. Ni bande bazi yuko ni yagaruka atazoshika ku isi. Pastor atazohonyora ku isi niyaza gutwara ishengero ko atazohonyora ku isi. Kuri ni kuru bakozi b'Imana. Simvuze kugaruka kwa kabiri, mvuze gutwara ishengero, l'enlèvement de l'église. Sangale batavyizera. Ni bandi bazi ko gihazo gutwara ishengero, l'enlèvement de l'église atazohonyora ngaha ku isi. Okay, abandi ntibarabimenye. Nashaka kubaha information ntazohonyora ngaha ku isi. Ngo tuzomusanganira hehe? Okay. Sasa rero yoza ntaraheza kuvuga ubutumwa. Mwibaza kugira tumusanganire ku bicwazo turungikira ingazi tudugirako. Azoronga ikidege kinini kudutwara. Azoronga ikindi ki ascenseur kududugana. No, ikizotumuduga waramaze gitereshaje kiri muri wewe. Mukanye isase nguzohindurwa. Hanyuma musangane nta bantu bafise mpwemu yera muri bo ngaha bari hano. Unabwire abantu mujana muri bus bazi ngo muri cyo kimwe. Abantu mwicara muri class bazi ngo mwigana hamwe ngo n'amazinota barayagusumvye. Abantu mubana mu nzu bazi ngo bijya ibintu by'abakizwa wishinga ngo baranagusumvya n'ubwenge barateye imbere. Ariko hari umunsi umwe inzambi zovuga bakurondera aho waciye umuryango utugurutse mu kanya gatoyi usanganira umwami kubicu. Kubera iki? Kuko rako twaronse mwemu ava ku Mana. Ni wadutakisha ngo aba data. Abo rero ni bashobora gukayangana. Sabano bose bagiye gusenga dimanche. Saba poroti bose. Dari nyeka harimo aporoti je sindi poroti. Urumva saba anglikane saba wazisi saba nabakiriye Kristo ngo abere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Rero Yesaya arababwiye ati mwebwe haguruka mukayangane. Ikintu cyambere yavuze no guhaguruka. Il y a une décision à prendre. Hari ingingo ufata yo guhaguruka. Hari ingingo ufata yo kuva mu bintu. Yesara mambesi Yesu Yesu bici Imana bici mu ijambo ryayo irabwira
Aburahamu yambwiye ati umaze imyaka myinshi utavyara, nta na kimwe kigenda mu buzima bwawe, urafise ingorane, wicaye mu nzu ya so, uba mu nzu ya so, bakubwira ibidashoboka, hari aho utazopfushitse. Kugira ngo ushobore guhinduka Aburahamu, uvuye kuri Aburahamu, murazi ko bwa mbere yitwa Aburahamu, mu nyuma cahinduka Aburahamu, se w'amahanga menshi. Muriko ndababwira ibintu biri compliqué, muriko muranyumva? Haleluya. Imana yabanje kumuha condition, va mu nzu ya so, ugende mu gihugu nzokwereka. Point ya mbere kuri uyu mwanya nanje kubabwira, no banje ho guhenda ugiye gukayangana, igihe ucicaye mu nzu ya so, ucicaye mu vyumenyere, mu ucicaye mu migenzo. Umuntu aza gukayangana ubwiza bw'Imana, abanza kuva dans le statu quo, abanza kuva muri rusange, abanza kuva mu bigezweho, abanza gutahura yuko ari umuntu ari unique sur cette terre, ko atawundi asa nawe, ko atanumwe yahamagariwe gukurikira, yuko yaremwe mu ishusho y'Imana mu buryo bw'igitangaza, kandi ateza kureka ubwo bwiza Imana yamuhaye butandukanye n'ubw'abandi bukaja ahagaragara. Ni muranyumva? Ndabisubiremo. Turi muri generation aho abantu bose, aho ibintu vyose bija hamwe kugira ngo bikubwire yuko wewe uri umufollower, wewe waje gukurikira abandi. Sinzi aho wavukiye, mwebwe mwakuriye mu gisagara kumbure muri abanyamuji, je navukiye ahantu atana amatara hari, ahantu ruguru. Nimba Burundi bwari bukenye ico gihe mvuka, niho hantu hari akenye gusumba ahandi, muri komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga ku musozi Kinama. Imodoka ya padiri yaza rimwe mu kwezi, iri nziza, twagenda ruko igiye, waremera inzara reka kwica. Hihenza akarengana imodoka hafi, muri classe twarasohoka kwirukanka kwiramutsa tutazi n'uyirimwo. On était tellement loin de tout. Ndakura, ndapratika idini, ndiga ivy'idini nimbwira, umunsi umwe ndagera ahantu n'ivyo nari ndimwo vyose birasambuka, vyose birahera, hanyuma ahantu ndagera ahantu vyose bimbarira ngo tu ne vaux rien. Uri imfuvyi, uri kiniki, nta mashure wize, ntiwagize ibi n'ibi n'ibi. Tout est venu pour me dire que tu ne vaux rien, nta na kimwe uzofushitseko, nta na kimwe ushobora gushikako. Kandi ndavyemera. J'ai commencé à y croire. À ma circonstance, mu Burundi bariko baragwana, mu Burundi ariko abiki, ainsi de suite. Wiyumvira uti bon, nova mu Burundi nkisanga muri Canada, nkisanga muri Serbie, nkisanga handi hantu, kumbure nogira identité. Nta namwe kwisi ushobora gusanga amahirwe. Amahirwe umuntu arayagendana. Utayafise ntayo ufise. Aho uja hose uragenda uyasangaho canke ntuyasangeho. Umuntu akayangana n'umuntu abanza kuva muri rusangi. Turi ngaha muri rusangi, ariko uwo muntu mwicaranye ntimusa, nayo muri abajumeaux. Tu es unique. Dieu t'a créé en son image. Imana irakugira ko marque, irashira ko marque déposée yayo, iraguha identité yawe. Haleluya. Abantu benshi dufise ingorane ko twibaza ko tuza kurondera Imana. Imana si twe tuyirondera, twe tuyikeneye imbere yuko idukenera. Anavyo mumvise. Nako navyigisha parce kuri eglise nge navyibutse. Iyo uguze ikintu gishasha, nuko abantu bakunda kugura occasion benshi. Uguze ikintu kitari occasion, wamusanga harimo agatabo indani muri carton yugaye. Baguze piano shasha usanga harimo agatabo, harimo udutabo dushaka dutatu. Kamwe kanini y'abakita catalogue, kakubwira ingene function. Agacabamo kandi gato kakubwira garanti. Kugira ngo niyo nonekara uyisubizaho bayikoreye, bagusinyira umwaka canke imisinga yapfuye uyisubizeyo. Rero nimba Yamaha yakoze piano, telma Yamaha iri jaloux ya logo yayo n'izina ryayo, ku buryo hako bosanga piano yapfuye ukidoga ngo Yamaha yakoze yipfuye, baguha agapapuro kavuga ngo wofu muyisubizayo bakayigukorera canke bakaguha nshasha, kuko igomba guproteja izina ryayo yashize kuri iyo piano. Nagomba kukubwira ngo Imana ntifuza kugira amagara meza kubera ko ukeneye amagara meza, nuko yakuremye mu ishusho yayo. Ntigomba ko reputation yayo yononekara kubera ko usa n'umengo warahomvye. Ose ntavyumvise.
Imana yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu dushire ko marque Samsung, Apple, Yamaha ase natwe niyagwara muzomugarukana tumufixe hanyuma tumubasubize ntidushaka ko aza afise ikibazo niyahura n'ibibazo tubitunganye kuko turagomba yuko umuntu ntiyagendagenda mu isi imenye ko hariho Imana mu ijuru. Donc c'est pas à toi de négocier Dieu de te faire du bien. Dieu veut te faire du bien avant que tu le lui demandes. Dieu a planifié de te faire pour que tu sois la meilleure personne que tu sois. Malheureusement, kubona Samsung yozigashira mu telefone, capacité yo kuja kuri internet, capacité yo gushobora gutransfera amafaranga, nagize transaction amafaranga mukanya mbere yuko nza kuri telefone, irimo capacité yo gushobora kumviriza umuziki, gufata ifoto, gufata video, hanyuma yaza igasanga urayifise telefone wayiguza amafaranga menshi y'igitangaza nta nabiri irimo icyo urindira gusa nuko isona ukitaba. Hanyuma umuntu yakwikurungikiye w'iburaya ati genda urabe hari amafaranga ndarungitse ugura email usome ati agacuca muri cyber cafe, hanyuma transfer amafaranga bigenda gute byose birimo. Uwo muntu akubonye akubwira ati pfu muyinsubiza ndayitware kuko arako nturamenya ikimaze. Umunsi womenye ubutunzi Imana yashize mu bwenge bwawe, umunsi womenye capacité de changer le monde que Dieu a mis dans ta vie, mu gukurema wenyine uri unique. Hari umunsi abantu bazoshika mu ijuru basabe ngo barongere le péchage. Maratwe mwamwe nka 3e mu gukora 2e session. Hari abantu bazokwisabira 2e session mu ijuru. Batuye fete twaragendagenze mu kinindo dusanga ntitwakoresheje la matière yose wari wadepoje muri twebwe dusubize mu isi gatoye tubereka ati c'est trop tard. Icambere banzumenye singene bigusigurira sinzingene bigusigurira witwa ngo ikiye mufaza Eliane kwisi nzima hari ibindi yari dizirenga indwi nta kopi nimwe imeze nkiwa nta numwe afise capacité hari ikintu unique Imana gushizemo aba bantu bose bicaye ngaha abari Burundi abari muri Afrika abari kwisi bose bakeneye mugura ashobora kuzopfa atana kimwe kimaze kubera iki kubera ko iyo potentiel nimba ari ubwenge nimba ari ingabire utari ko rayikoresha pour servir les autres. Sinaje kwabwira ngo muhaguruke mukayangane muvuge mu ndimi, nje kwabwira ngo Imana mu kurema yagushyize mu butunzi butagira uko bungana. Icari kiro kirabaza Yesaya ariko aravuga ati non, lève-toi et brille. Haguruka, va muri iyo mentalité yo kubwira ngo urumurundi kazi, urumurundi tu n'en peux rien, tu ne peux rien faire. Bari barabimbariye kenera baye mwibarabara ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ababwira ati kuri campus na insavye indaro sinigeze niga université ndazi ko muca mumbwira ngo sohoke. Ntayo nigeze niga shimuzi. Gushika baje kunguranya imbere dabandanye. Ariko nashaka kwabwira bene data isi yo université yonyene nigishamo. Siyo nigishamo. Ndamaze kwigisha muri Cambridge University mu Bwongereza, ndigisha muri London University mu Bwongereza, ndamaze kwigisha muri university atandukanye muri Amerika, n'ubu mfise ubutumire mu kwezi kwa gatanu. Mgani handa kumbaza ngo uvahe ngo iwanyu nihe ngo diplôme ningi maze gutambara ati ndahagara nkabwira ikintu kimwe na que j'ai découvert. Je vous encourage kwiga université, je vous encourage guheza. Hari ibintu bintwara umwanya bitari kuntwara umwanya yo niga nkuko kiwanyu. Sinavyanse nuko nabuze uwundihira nabuze ingene nshobora kubandanya. Ariko uyu munsi nari gushobora kuba ndi umuntu apfuye yishwe n'inzoga igasorwa uyu munsi atana kimwe. Ariko j'ai découvert yuko Kristo atapfuye kugira ngo ndamwizere gusa nzoje mu ijuru, yarapfuye kugira ngo ashoboze gushobora gukayangana muri potentiel Imana yampaye. Potentiel nambabwira ngo lève-toi, sors d'abord du statu quo. Nakahe gakaje bagusizemo mazi ko abantu bakijijwe bazi ko mu mwemba n'abakobwa niyo babwiye ngo sont des fils de Dieu bagwana bavuga ngo non, je suis une fille de Dieu. Nta namwe vyanditse muri Bibiliya.
Imana avuga ngo tu es fils de Dieu kugira ngo wa muhungu niyakwiyemeza kumubwira uti je suis fils comme tu es fils. Nta mwana ni kinono parce que spirituellement on n'est pas garçon ni fille. Yesu yavuze ngo nous sommes pas ni homme ni femme. Dushobozwa vyose nande agira iki? Première chose, sors de statu quo. Hari abantu bemeye ko bakenye. Yababwiye pasteur mwaka mu Kenya yako abwira peut-être je suis d'afisa amafaranga mu mufuko. Mais tu as énormément de potentiel. Et c'est ça que tu dois laisser sortir ni borize que ça mu kisobugingo bwawe. Ndaza kwarangiriza. Icambere va ahantu bakubwiye ngo hari umuntu wese muri mwebwe babwiye ngo ntibikunda. Hari n'umuntu azi yuko uyu munsi uko abayeho ariyo muhera w'ubuzima bwiwe. Moi j'ai passé nashaka kumara iminsi ine ntarya. Savye indaro mu university y'Uburundi nkayengera baza ivyo kujya abandi basigaje bugaye baheje guserva abandi ku mugoroba hari abantu bitabalayane mu ijoro saa 5 y'ijoro. Niho naca ngenda gukuma ku mutwe basigaje abandi basitse hari. Nkafungura. Ariko uyu munsi ngaburira abantu amajana n'amajana ku munsi. Si jewe ni wewe. Wewe uri umuntu udasanzwe. Tu es unique, tu es spécial. Dieu t'a créé. Si papa na mama bagukréé, baranguye amabanga y'ububatse agenda imbuto nyinshi ariko Imana iradesida ko wewe umunsi umubaho. Bagushaka batagushaka, tu es venu à l'existence parce que Dieu a voulu que tu sois là pour être une solution à un problème. Kugira ngo binyishu ikibazo kana. Kubera iki wemera ngo wewe jiwe narago. Tant que tu respires, uhema. Kurika kubwira ngo tuwe limité. Agakiza sugira ngo duhinduka abantu baba intama. Non. Isi yose yaremwe na grand frère yitwa Yesu Kristo mutamuzi. Ngo kandi vyose vyaremewe kuba ivyiwe. Abandi bose nabasuma. Igisumane kizana n'ukindi atari kwiba kwica no gutigiza. Bene data, iyo mbonye umuntu adakishijwe ariko aratunganya ivyo ngaha muri inosi, canumva mbabaye. Vyarinze bishikaho gute aho batizera umuremyi wavyo, abatafashe responsabilité, ariko abanyamahanga kari ivyo bavyitwararika. Pourquoi? Turi mwishengero turakijwe haleluya amen. Tuzoja mwijuru. Il y a des gens qui sont en train de construire. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Kubera ko batahuye kumbure ko afise ingabire gusa wewe uri umwana w'Imana kweri kudahagara muri position yo kuvuga uti mwami waremye umuntu kugira ngo aganze isi ayitunganye ashire mu rutonde none ko wandemye wifuza ko nkora iki muri inosi itwaje kugira ngo turonke ama diplome twaje kugira ngo tubinyishu z'ibibazo rero ntushobora kugira icumaze muri inosi udahuye n'ikibazo kwera kutagitora inyishu ntaco bishobora kuba bimaze. Haguruka va aho hantu. Ubwa kabiri ukayangane. Ndakunda ijambo ukayangana. Ikintu cyose gikayangana tukibona ko gikayanganye kubera ko izuba ryatse canke itara ryatse. Toute chose niba ari ikintu cyo briller hajya hanze ntushobora kukibona hatabanje kwaka izuba kandi ntushobora kukibona hatabanje kuza umwijima. Niko ndababwira ibintu bigoye simumbabarire niko ndabavuruga. Donc, ce n'est pas toi qui produis la lumière. Tu ne fais que refléter la lumière. Mais tu dois avoir accès à cette lumière. Ah, mais je vais vous dire que je vais mais comment on va? Akayo gaterera harya kagatumbera ahantu mpagaze no saba ngo bagakureho ugira ntikamena amaso muganga realite akayo ntikaka ni position igakominikana n'izuba igaca refleta lumière nkavuga ngo karamenya amaso atazuba ndiko ndabona uko izuba ndaribonera mu kayo. Imana iragomba kugaragara mwisi wowe ugomba kuba juste le reflet abakubona bavuge bati ari Imana mu ijuru juste parce que tu ne vis pas comme les autres kubera kutabaye uko bandi wowe nturi c'est oublier. 2 Corinthiens 3:18 abikorana abakabiri gice cya 3:18 tweho twese
ubu ni Pawulo ariko arandikira, tutitwikiriye mu maso turerekana nk'ikirore ubwiza bw'Umwami, turahinduka tugashushanywa n'iyo shisho, tukava mu bwiza tukaja mu bundi nk'abahindurwa n'Umwami ari we Mpwemu. Umvise nabwire ndigiriye ijambo nk'iri mwe muraryakira ngo amen. À moins que tu n'as pas compris ce que c'est. C'est la parole de qui? De Dieu. Elle est d'abord vraie. Change na nyarukije. Change mu Kirundi. Umviriza. Nuko ngasoma Bibiliya. Paulo aravuze ariko aragwanya ishengero mu nyuma yakijijwe yizeye Imana. Acara yishiramo nawe rero. Ngo tweho twese. Vuguti na tweho twese. Haleluya. Tutitwikiriye ariko avuga nde umuntu yitwa Mose. Sinzi ko hano murahasoma. Pastor amaze kwasoma. Aha narahasomye cyandurira ku ntebe cyandasimba nazo kwikubita hasi. Yes, ariko agira comparaison entre Jésus et Moïse. Entre abantu bizeye Kristo. Hari abantu bizeye Kristo ngaha. Hari abantu mwakira Kristo mukizo bingo bwanyu. Muramaze ko ingene Yesu abavuga. Umunsi umwe yagize présentation. Jésus. Uramunzi? Abwira présentation atubwira ndabwira. Murano umuntu yanyizeye. Ati ndangama ndabwira ikintu kimwe. Mwaramufise inkuru y'umukozi w'Imana wa nyuma imbere ko ntangura yitwa Yohani Baptiste yambatije. Wone Yesu ariko aravuga. Ati muri histoire du monde. Mu nkosore ba pastor. Ati mu bavyawe n'umugabo. Mbambe n'umugabo n'umugore. Ngo ntawugira iki ntawusumba Yohani Baptiste. Aca aravuga ngo ariko. Arabango ariko muto mu bwami bw'Imana arasumba Yohani. C'est pas moi, c'est pas Dieudonné. C'est Jésus qui parle. Aravuga ati dukarifye abantu bose kwisi. Mu bavyawe n'umugore ntawusumba Yohani Baptiste. Atari ubwami bugiye kuza. Uzobwinjiramo muto wa nyuma muri ubwo bwami azoba asumba usumba abavyawe n'umugore. Murazi ngiye kubona n'abantu bakomeye. Abantu bakomeye ngaha mwisi. Nta abantu bakomeye kandi ndababona nabo vraiment. Ndabonana nabo. Wakagahungu kigasorwe. Kakandi kaje kame kamaze imisi katagira ivyo gafungura. Umunsi mumaze kumenya yuko ndi wo mu bwami bw'Imana cyanavuga ntumbiza nakubwira. Yitwa nde? Akora iki? Afise titre zingana gute? Ko namaze kumenya ko atarinjira mu bwami ndamusumba. Mumbabare ni komeze. Ni komeze. Nta 2 semaines ziheze ryari hari inama y'abakuru b'ibihugu muri Union Africaine. Yagiye 2 semaines à Addis Abeba. Hajya mwe mwara mukuru w'igihugu berekana ama video. Je nari hajya muri kulisi niko ndabaramutsa. Ça va? Ça va. Uri ngaha nawe ndi ngaha nyene. Byagenze gute? Ndi muto mu bwami ariyo kuko ndi muto mu bwami hari ahantu ntimiriwe kwinjira. No gutaha twari twicaranye. Haleluya. Kubera ko umunsi umwe narahuye na Yesu we. Aranyigiza ahantu hitwa mu bwami. Nukuri yo ndi Washington DC ngyami mwijoro. Ndasenga. Urazi ko wacungerewe cyane. Nkavuga ndagushimiye ko wanteyitega kuba Washington DC uyu munsi umukuru w'igihugu ca Amerika arasinzira neza gusoma ko yararyama. Uyu munsi umutekano uragwiriye hano gusumba ko wari umeze ntarashika. Kuko turabami. Haleluya. Simba ariko ndigirisha. Kuba warize Kristo mu kizo bugingo bwawe si ibintu uzogira gusa ngo uhinduke umuntu wo kwa Mungu. Il faut que tu reflètes. Aha abantu bagira hano bakubaza none wewe vyagenze gute? Wewe bigenda gute ngo ubayeho gutyo? Abandi bose mu Burundi bahunga birukanka wowe ukanga muri tranquille kandi uryohewe kandi utwenga. Kubera iki? Kubera ko uwacunguye. Haleluya. Iyo tujanye ahantu naho bari mu ishamba rimeze gute acaci kugisagara. Oya nije neko ndivugira kandi kivy'iwandi tubandana. Est-ce que tu reflètes la lumière? Est-ce que tu manifestes la gloire? Umviriza abavuze ngo
twese twitwikire mu maso ariko avuga kwitwikira ko aravuga ngo Mose iyo bariko barasoma ivyagezwe bitwikira mu maso avuga ati la gloire de Jésus et de ceux qui sont en Christ est meilleure, plus grande que celle de Moïse. Naho yaduze ku musozi niko muranahura aca aravuga ngo tutwerekana nk'ikirore ubwiza bw'umwami. Umviriza turiko turerekana ubwo bwiza ngo turahinduka. Murazi igituma duhinduka ngo kugira ngo dushushanywe niyo yande. Nabonye ko mutaza kunkunda uyu munsi nza kuva ngaha mutazosubira kuntumira.